Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Comme d'hab, vous êtes avec Alvin Smith, la vache originale. Hamwena. Lisa Carla. Lisa Carla. Lisa rero sasa sizi ko maze kubibona. Mu biganiro vya mbere yarafite tuntu tw'isoni. Tikumwe na Lisa Carla. Mugabo ko yamaze kumenyera umva yamaze kuba professional. Muri kumwe nande Lisa Carla. Lisa. Confidence. Ubaho Imana. Hama rero kiganiro nkuko mukizi ni Karababa. Karababa igiki mu sakano kababa ni igiki. Daza abantu ivyumviro cyabita handi abandi bivanye abantu ngene baba bameze ibyo ngene biyumvira arabasutwa cyo Karababa aka Du piment. Hama rero ikiganiro ni Karababa. Karababa rero uko tuyigira ikiganiro uko tugikora namaze kuvuga ibintu byinshi bashaka kubandanya. Okay, ikiganiro ngene tugikora. Umuhavito wacu ari we Fanny aza gufata tumaze ibibazo. Izebazo hariho ibyo ashaka kwishura n'ibyo adashaka kwishura. Ubizi gute yuko ashaka kwishura n'ibyo adashobora? Nuko tuze ko twashizemo piège. Ubizi gute ko izo piège ashaka kuzishura mu kamaramara? Ah, okay, ntaje. Le temps est le meilleur juge. Nakibazo. Ama ateyishira ikibazo les amis. Nuko aragipiripiri kandi ntishiramu turamushira. Yes. Niko bimeze. Hama agitoye naho adakoronse okazi no kuga isamsimeze cyane. Ouais, voilà, c'est ça. Donc rero avuye ko tutangura Fanny abanza koza kurahira nka vya bindi dukora muri tribunal. Kaduze kuko kavuga ati ngewe Fanny Lavine ndaraye kuza kuvuga ukuri kandi ukuri gusa ukuri gusha. Gusha. Mbega mbega ikirundi. Nukurazi ko jewe nukuri janze ko bavuga ukuri gusha. Yes, gusha uvuze gushasha. Ahubwo ukuri gusa. Konyene. Okay, sawa ukuri gusa. Numva kirundi. Nyagasani. Nacho. Bo Fanny turagiye rero imbere ko tutangura abanza kwaza kurabira. Hama ndibaza yuko amarori ndakuraga ke mugabo aramakisa mama ntizo kuri amarori kugira ngo ndakurabe neza ingene uza kwishura. Bon. Tuzi kiganza. Nifata no ku mutima. Cyane. Bantu b'Imana mukumva napfuye piripiri jewe. Ndahira ngo Wera jewe Fanny. Okay. Je Fanny Lavine. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Comment va sangara utwo nabeshe gacha. Nacho turayimenya. Abantu kandi nkuko abeshe aussi ari abantu usanga bamunzi canke bazi ico kintu ko yakibeshe. Bakomanta kandi bakomanse cyo dufata ijya commentaire uza tuyipost. Musanze muzi uko je ntabeshe none. Okay. Ndaraye yuko nza kuvuga ukuri gusa. Merci. Ako mu mipiripiri nyinshi. Icyo cyambere kibazo yuko je nabyo no bwo. Yo ubwo cyakabiri mana. Cyakayite no wagizibona nacho. Okay, itambere. Umaze kuryamana n'abagabo. Yes, wambambi mana y'isiricu. Que je te sers cyangwa udisura. Ngo ashaka kwisha c'est normal. C'est normal. Non non actrice. Bien. Moi j'ai par exemple umaze gusoka n'abakobwa bangaye. Navuze 386. Yes. Umugore wanje 387. Uba nk'umugore wanje bitse sa urabwira urwaje Okay, babiri. Umaze? Babiri. Umaze kuryamana n'abahungu bangahe? Ababiri. Bage mwamukira filme nawe. Oya. Oya mugabo okay umwe ndatahuye bivanye na ntuzenya. Okay uwa kabiri mana nyakasa. Acha dikore sambusa. Agora sambusa. Mari abarundi bako. Mari. Okay. Babi baputin. Je ndwari rije kubera njye abamuzi nta kibazo. No muvuge mande. Atavuze nacu. Ikiganiro ona ahubwo ikiganiro tuzogipasa no kuri Facebook kuri abantu bya Facebook. Niba abika neza. Boko shaka biri. Uraraba porno. No. Komeza uki. Apeti. Merci. Itsagatato. Mana nyagasani zoje mu telefone yawe mbone kintu nakindi. Ndayigura. Okay. Itsagatato kibazo. Itsagatato. Quelle est ta pire habitude? Ta pire habitude. Pire habitude. Kwishofa. Ndishofa. Nabi.
hamwe naje muri manzi kaza gati biga wa undi kumwe n'umugabo mu nzu ushaka kwishuka amenagura n'ibintu ariko bica bihera umwanya muto bica bihera ndatayije umuzungu tuzina Yimenya asa n'umuzungu vuba. Okay. Gatanu uramaze gukora ikintu kiri inyuma y'amategeko. Inyuma y'amategeko ngiki. Inyuma y'amategeko. Amategeko kwanza yaje. Genre en général pas bisanzwe. Icyo nivyo kuko amategeko ni vyinshi nko kuvyara utari mategeko. Ni byinshi ugasanga nko kunyura umogi cyangwa n'amategeko. Ndamaze kugenda ndanyaruka cyane vitesse irenze 40 nibarabara komeza mbega nta piripiri aragiye umusisi yaje mvuga ukuri gusa mvuga ukuri munyicishije piripiri areka umusisi ashobora gufasha ikibazo cya gatanu ni washobora kibaza Ok, non, gatanu c'est moi? Yeah, c'est toi. Gatanu c'est vuga igihe kinini umaze kumarana n'amamenshi. Amamenshi umutwe. Kwezi? Ewa, bibaza byadutagura. Ukwezi kumwe prem. Okay. Iki 18. Ikindwi. Tubwira yo hinjiza kuri YouTube ukwezi guheza cyane. Mpapanye piripiri. Amasha omburiza ndakadaba bari. Ntawe ninjitse. Nushobora kutubesha. Never. Ariko shano kuri kezi twabazi. Watubeshe kera icyo mana nyagasani. Ashagara bigo kugira ngo wikure. Ariko mvuga ibintu byaje ku nguvu. Ariko mbe urazi yuko wewe uri mu bakobwa uri wa mbere mu Burundi yakongoye mu by'amafilm. Je nakoresha YouTube. Mwanda wana amavizi woronka. Direct channel stima mahera wo injiza. Bivaye na jewe ayo ninjiza. Ayo ninjiza ndayazi ku maviews yanje. Ngaca ndawo ngene ndeza amaviews. Mani kutigi piripiri. Naje nyene rereke piripiri. Duhari. Mwese piripiri ndayikundana n'usaza. Naso. Ijya parti muri. Fanny s'il vous plaît. C'est nashyize mu rugendo ngaho. Akamashya bwe. La petite. Mukabona mmenye napfiriye. Wari wadukwevye tuvuga iki? Ikibazo ikindi okay. Mu bantu mukorana amafilme ninde ukunda Roma kurusha abandi? Wanga en outre. Non, você nico kimwe. Urisi ko atanu uvuga ugenda mu abantu dukundana de la même. Je você nico kimwe dukorana você nico kimwe. Fanny uri kuratubesha. Nibyo, umugunda w'ibishiki. Man twese twese abantu tuba duprefera tukavuga uyu soit ndakunda ingena kina vraiment. Okay, basi uta kuri han yanyu. Tukavuga uyu mukinje ndamubuze. Numva yasho bagenzi kubera ipiripiri. Ariko ntari bitukomeza tubeye. Umuntu nkunda cyane ukuntu actinga ni Nadeje ndabikunda cyane. Nadeje. Ariko bose ndabakunda ko mama keke? Mama keke. Mama keke ndamuzi cyane. Wese nyine ari professional kabisa. Iyo cyicenda ni uramaze ko turi kumwe no artiste w'umurundi. Sindabirota. Ikipiripiri cyahetse. Ubu ndashaka kujya nziza. Ikipiripiri cyahetse. Mugabo isambusa nturayimara? Ndakwimara ninasubira kukosha cyangiye. Oya turongeramo. Yesu we. Umva. Tugeze mu kibazo c'icumi. Wavuye igitega ukiri muto uzabuja urongera ubuzima. Uyu burya ni igitega canke ni wantu ze. Hariya. Ibuke, uno ibuke. Okay. Ubuzima ni ikintu cy'ibisazi wamaze gukora kugira uronke amahera. Ikintu cy'ibisazi. Ndakizi apima veshi. Kivu arivye ni kuko Imana acuzi ko bani ngambe ngo meda kivuge. Acuzi. Okay, kivugira cyane gutayibona. Ikintu cy'ubusazi. Kandi no muntu nawe nibuka kandi namba wo avyibuka kazone kigana azanyandikira. Ico gihe ubuzima bwawe bwankubise nkenye sana. Hamacha mujama wanje ntiza telefone. Ndagenda kuri bata ndayirya yagutije byose ndayiga
mugabo urumva cyamba umubatashe nza ndagura telefone ngurisha kuri amahera telefone yantijije kugira ubuzima buragoye bandugo hama rero mu nyuma sinuko mbenga twarawenda muri hasi ndavyibuka mbwa navyo nibuka rero cha ato icyo wumva ko kirenze nagize umutahe wa telefone y'abandi bo tugize mu kibazo ca 11 nivyo ko bihe ariko atari ipiripije cankria ikindi kigo kugira avinga yari ipiripije atari uko nituvanga sinayiriyo vuga umwana wawe ukunda cyane kuruta abandi wowe ufite abana babiri jewe nkunda oya bose ndabakunda mugabo umwana umwe kumbe y'amafoto urabona sikira y'umwana je nzigo ni filme umwana wavyaye vya vrai ya anniversaire no ari amafoto nabonye uri kumwe n'undi mujama ugifise inda nigiye kandi oya ige ni filme ufite je umwana wawe nzi n'ujya kuza hari n'akandi gahungu gatoya sinenda muzi jaba nawe ndabakunda ariko abana turazi ko muvyeyi hari umwana wa prefera par rapport no abana bose ndabakunda ariko kubera ko twavutse turi abakobwa gusa akango kanje ndagakunda biratahuriza ibibazo biraheze kugira amatelefone tuyumvira ibibazo bibiri mu mutwe byo tuma gipiripiri pipipiri manayiriye ntimungwaze stop yumvire je ngira ndondere bombe katinze twese tuzi kumenya singahe man mishi 13 turacari kari ngini ngahe doke tugira gushirikira yesu eje ubu niko yari rapide kwishura kandi agumagira simbesha kubera je ntabesha sindenda kwiyumvira kwa cyangwa je ndababaza mu mwe pipiri mu matsi shabiba n'ingero twishuri ndiko ndabura ikibazo kabisa je simbesha byishara kuvyishura waje ko nza gukwepa benshi ahubwo ni kubera ukina amafilm icyo ituma kubera nyene uzi ko acting abandi acashaka kwinyegeza afumajya kugira ngo abantu ntibamenye ivyiwe ariko nicyo kintu cyo kuryamana abantu ndaje abantu bazokomanda uyo jewe ndutavuze bagiye commentaire abone yakanye bagiye commentaire donc nimba afise abana babiri donc isigaye iko wewe abo bantu babiri maze kuvuga nabo mavyaranye umusitatu exactement oya ni wa man greedy ana yaje basangiye papa okay ntacu aho rero ni sawa bisigaye yuko papa wabo bana baza kumubwira uyo wundi muntu wari azakubyira kumbe waye murasaba ibi ntabwo uri mu kiganiro ariko bana je yasa ko twoheze duheze yatwishyuye byose rwose yes bashaka kuzimya amakamera ndakwereka sinabesha twe turimo okay ikibazo cha avant ni avant parce que icyanyuma kiza kuba ari cyawe wewe ndazinze mucamoni yawe n'ibitari muri gahunda kubera tuwe n'ukwiye kudusinda mama je simbesha n'ituma ikibazo cha avant dernier ni uku wabaye devije usimya harfe na yapfemije nabyo oya ndabishiramo jewe ndishura nta problem kandi mwana wandaza afite imyaka ingahe je ncamarura nawe ubu ufite imyaka ingahe camarura wabaye devije ufite imyaka ingahe kenza ako musisi uziko avuga ukuri uziko abandi bakubesha jewe simbesha nembeshe wabaye devije kenza nice nwarinda umusisi aravuga ukuri wallahi sana biragoye jewe simbesha uba man twemere ko yadusinze bace ko yashashanyuma pura peme fatura sinzo kuganira hama umaze Jean umusi wa nyuma wagiye metoze nagiye ntoze sanga nejo oya mugani vuba ejo kora klima oya sikora abantu baravuga mu mbeho je sinoga gwa ago mu mbeho hagishe koga sindahibuka ariko ko bitarabaye nari mvuye muri tunaje ndushe cyane cyo shikangwa n'umusekretari sinawushitseko bon la famille
pour la première fois turaronsa umuntu tukubitana nukuri basanze ukwita abandi turatubasinda cyangwa bakagira antuka mugabo ndabitahura ni ko yari umactrice kandi ibaze ni actrice akomeye mu Burundi urumva yuko ashobora no kuactinga mu majambo bari katubwira akaduconvaincre nacu turashinzwe sister Jesse Mara nyine no sezera tout simplement bye kuri mwebwe hama mugwe mubanda ya muturaba nta kundi gusa bizoza biryoha de plus en plus abantu mubesha muzoza muricwe n'ipiripiri c'est une témoignage komeye cyane donc n'ubundi mu invite genda tinya umuriro nico gituma ntabesha ko ari ibindi bintu yavuze nkabijya bya telefone y'abandi yariye nkabijya abantu batubivuga ndabizi ego abakobwa tuzi nga muri societe yacu nkabijya byo kuvyara sekenza ose ari abakobwa tu avuge ngo abantu bace babona yuko jena natabi mani bisanzwe ma story muzoze mata umwite azoba no abarundi kazi turabazi ko abarundi kazi bariyorobeka bari nyegeza bashaka kanaka ntamenye urumva uyu rero kuba agize uko nuko yiyemera mama wowe icyo no kubwira umeze nkuko je abantu bambwira abantu bambwira ngo urumva ushobora kunyegeza ka kikimana ariko iyo usanga nawe warabikoze ukabinyegeza none se ushaka ndabinyegeza ahubwo byiza uranabivuga namba ukebura abantu ukebure abandi nk'icyo kintu cyo vuga yuko nabaye devyeje nkiri muto urumva cyanza ni ibibazo byinshi nico cyatumye njya mu buzima bugoye nkabaho no uribaza uri umukobwa uwirirwa kuri bata naba urenze ko angaha urumva kandi usanga nahise 17 ans 18 ans gutyo kandi famille ibimeze neza iki hari n'abantu ugasanga n'abantu urokanaka ugasanga uranavyihakaye kugira yerene babone ngo buzima kubera iki uwabaye devyeje ukiri muto warakubaganye ukiri muto rero ni vyiza yuko uba urindira ugakura ukagenda n'iteka ni vyiza kugira ntuze no gukora nawe marorerwa ego hama nyene kandi mbwira n'abantu gukora cyane kuko namba iyo telefone narayitoye nkimvira kwigira agatahe anduka n'ubwenge gusumba aho nari kuja kwipave guparika ngo bampe bibiri turyamane hama mbere kandi ikiza osi kuko najya amahera ayigurishije wari kukindukana yajya mugabo kuko wala mbandanya ko abana je urumva rero tubwira abakobwa ati murondera ukuntu mukora mwibeshaho kandi muzigame n'ubukobwa bwanyu kugira ngo mugire kazoza keza mugire n'icubahiro mugire n'ibishanga byinshi akandi kantu ndakubaze nk'ubu kuri waciye muri ivyo bintu akenza donc wa devia kenza bon wacutwaye indatututu byoza ariko nk'umukobwa wawe kandi n'umukobwa wavyaye muri iyo periode ubu ndibaza uramubwira ibintu uramubwira kuntu vyishane kubyo atecha mu bintu waciyemo urumva ni imana je n'ibintu vyanje ntanakimwe ashobora kumuhisha aburyo mugore y'abandi nakajyaga yarereze bose barabizi ubuzima bwanje bwose ntanakimwe ashobora kubahisha rero saba imana uzumfashe ntazo bicemo kubera ko urazi shetani ashobora nawe kugira nta na kimwe atazi uretse n'ivyagira n'ivyo babitse Chindi wasa yuko nimba ivyo cyose abizi nawe nyene akwiye kuvuga manche imana yene mufasha kuko yuko nca mu bibazo nk'ivyo mama yaciyemo muri rya myaka antuka nyene imana izomfasha kubera uko ndamubona bidahindutse nibaza ko atavyo azocamo kubera aratinya ubuzima arabona ukuntu nyene nagenda pambana gushika n'ubu nkiriko ndahangayika kubera gusa gusamarira ubuto bwanje nawe acabaho atinya ubuzima yego merci asante Karababa